Turabahaye ikaze nshuti namwe bagenzi mudukwirikirana murano makuru ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kure JCTV. Amakuru yo kuri uno munsi wa kabiri akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 16 ruheshi hazohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Uburundi burifatanya n'ibindi bihugu mu guhimbaza uyo munsi mukuru. Turaza kubikurikirana murano makuru. Igisata c'ubuvuzi kama mu Burundi naho kitaratera imbere biragaragara ko imiti kama y'ikirundi iriko itezwa imbere bimwe biboneka. Turaza kubikurikirana murano makuru. Mu makungu turaza kubabwira amakuru avugwa muri Syria aho harawe hatewe ibitaro abantu 18 bakasiga ubuzima. Turababwira kandi n'amakuru ajanye n'inkino. Dasubiye kubaha mwiriwe inkuru imwe ukwayo. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 16 ruheshi hazohimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Uburundi burifatanya n'ibindi bihugu mu guhimbaza uwo munsi. Godefroid Nunzubumwe yimenyereza hano kuri televiziyo yacu JCTV aratubwira idonido y'ukuntu uwo munsi mukuru mpuzamakungu wabayeho. Uko umwaka utaje harabihimbazwa ry'umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika ku igenekerezo rya 16 ruheshi ryashinzwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ni umunsi wo kwibuka abana bagandaguriwe i Soweto mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu mwaka w'1976. Abo bana akaba atakindi bazize atari uko baharaniye uburenganzira bwabo bwo kuja ku mashuri, aho hari ku ntwaro kajyanisha miryango yarangwa muri ico gihugu. Icivugo catowe uno mwaka kivuga gite: inyuma y'imyaka 30 iheze twiyemereje amasezerano ya Afrika ajejwe agateka no kubaho neza k'umwana, turushirizeho inguvu mu gushira mu ngiro ibiri mu ndinganizo y'ivyokorwa gushika mu mwaka w'2040. Uti vyagenze gute? Umaze gushika ku butegetsi, umugambwe w'igihugu w'abanyafrika waciye ushiraho intwaro kajyanisha miryango apartheid mu rurimi rw'igifaransa. Mu myaka ishika hafi 50 habayeho ugukumira gukomeye kuba dasangiye ubwoko mu bibanza bihurirwamwo n'abantu benshi, kandi hashigwaho itegeko ry'uko hatabaho kwabirana hagati y'abadasangiye ubwoko. Mu 1976 habayeho kwigaragambya mu mashuri, aho abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye y'abirabura bisoweto baciye biyamiriza ingingo ya leta yo kwigisha ivyigwa mu rurimi rw'iki-Afrikana, ururimi rw'abakoroni. Ivyigwa by'ibiharuro n'ivy'imibano vyategerezwa kwigishwa mu rurimi rw'iki-Afrikana, no kuvuga rw'abakoroni baba Orande. Bimirije ibibazo mu kwezi kwa Rusama, ibintu byabandanije kunyuka, aho imigumuko yabandanije gushikaho igira ubwako ku yandi mashure y'Isoweto. Uwo muhari warabandanije ugwaruka ruritunganya, inzego ntunganywa bikorwa zirashigwaho. Igenekerezo rya 16 ruheshi umwaka w'1976 ibihumbi by'abanyeshure vyarihaye amabarabara mu bibanza byabamwo abirabure bahawe akato. Barabandanije urugendo rw'amahoro berekereza ku bushikiranganje bw'indero. Igipolisi cyahawe itegeko ryo kutemerera ko binjira cyahavuye gikoresha inguvu zirenze, batangura kubarasa amasase nyayo, maze Soweto yuzura umuriro n'amaraso. Inyuma y'iminsi 5 ivyo bibaye, leta yahavuye itangaza ku mugaragaro ko hapfuye abantu 140, harimwo n'umuyabaga Hector, umwe mu bagiriwe ihohoterwa n'abapolisi. Ifoto y'uwo mwana yahavuye ifatwa maze bukeye ishigwa ku mugaragaro mu binyamakuru byo mu ico gihugu. Ivyo bikaba byabaye inkabuzo yatumye abanyagihugu bahaguruka. Kuva mu kwezi kwa ruheshi uwo muhari waciye ubandanya gushika no mu duce tumwe twabamwo abirabure dukikije ibisegara binini. Igipolisi cyahavuye kirasa abari mu myigaragambyo ya Alexandra hafi ya Johannesburg, umugwa mukuru w'ico gihugu. Mu kwezi kwa Myandagaro ibice birenga 80% by'abakozi bahavuye bihereza amabarabara. Ivyo byatumye ubutunzi bw'ako karere bucumbagira. Mu kwezi kwa Gitugutu umwaka w'1976 abanyeshure bahavuye bahangana n'igipolisi amaso mu yandi. Mu kibano hahavuye haduka ubugizi bwa nabi hagati y'abakozi bava mu bwoko bw'abazuru. Abanyeshure bo mu ndaro baciye bahaguruka bugariza ibituro by'imiduga n'inzira
zindaraye kugira ngo babuze abantu kuja ku mirimo. Kubwo kuremegwa n'amakungu, leta yahavuye ihabwa itegeko ryo gukuraho kwigisha mu rurimi rw'iki African. Nubwo biruko gutanda mu mitwe byarabandanije bituma haba ubugizi bwa nabi bukabije. Mu biharuro abantu barenga 500 barahasize ubuzima, ibihumbi byinshi birakomereka, abandi batagwa mu mvuto. Leta y'ico gihe yaciye iboneraho akaryo ko guta muri yompi abanyepolitike n'abari mu mahuriro y'amasendika. Muri bo twovuga nka Steve Biko yararongoye umuhari uharanira kwishira no kwizana kw'abanyafrika, yahavuye yicwa n'igipolisi muri Nyakanga 1977. Imyiyerekano y'abanyeshuri b'Isoweto yabaye intango y'urugamba rwo kugwanya intwaro kajyanisha miryango. Ubwo rugamba rukaba rwarangiye mu 1990 aho Nelson Mandela yakugwa mu munyororo. Intwaro kajyanisha miryango iba iraheze mu 1991. Igisata cy'ubuvuzi kama mu Burundi naho kitaratezwa imbere, biragaragara ko guhingura imiti no gutekera imiti y'ikirundi biriko biratera imbere. Posier Sibomana yimenyereza ngaha kuri televiziyo yacu JCTV yaragendeye ibibanza bikoregwamwo uwo mwuga, aratubwira uko yabisanze. Ubuvuzi bw'imiti kama buriko buratera imbere mu Burundi. Abene gihugu bariko bahindura ivyiyumviro vy'uko bari basanzwe bafata iyo miti kama. Ivyo navyo bikaba biri mu matohoza JCTV yagize aho yagendeye umwe mu basanzwe badandaza iyo miti. Nkuko twavyiboneye, ubuhinga bwo gukora no kubika imiti kama bubandanya butera imbere. Imiti itandukanye twasanze ibitswe mu macupa meza cyane kandi yanditswe ku buryo uwo muti ukoreshwa. Ivyo bikaba bikozwe ku buryo bwa none. Kubwa Abubakar Nyabenda ahurikiye mu ishirahamwe Agebu ry'ubuvuzi kama, aho ni mu mfunyapfunyo y'Igifaransa, akaba asanzwe ari n'umudandaza w'imiti akorera mu Kinanira, aho ni muri zone Musaga. Yamenyesheje ko ashima urugero igisata cy'ubuvuzi kama mu Burundi kigeze ko. Arashima uko abarundi basigaye bitura abo baganga maze bakareka kwiyumvira kutariko abavuzi imiti kama. Kubwa Abubakar, ubuvuzi bw'imiti kama bufitiye akamaro kanini abene gihugu kuko hari n'indwara zisanzwe zitakunda kuronka umuti kwa muganga zivugwa zigakira. Ariko ngo naho biruko intambamyi zozo ntizibuze, ngo haracari abarundi bacibaza ko imiti kama ari ubupfumu. Iruhande y'ivyo, Abubakar amenyesha kandi ko uburyo bukiri buke, ivyo navyo bigatuma bigorana gushikaho bakorera uwo muti. Amakori nayo nyene ngo kuri abo bavuzi bakiri bato bato aratuma imiti icizimba. Ivyo navyo bigatuma abagwayi babitura bataronka imiti yose ikenewe ku bwa mikoro make. Ingorane duhura nazo bwambere novuga anabana n'ubusumbufu bw'abene gihugu. Abene gihugu razi bituri bamwe dufite ibyumviro bimwe, ariho umuntu usanga ugira ino saha adatahura adashobora gutahura ko uri ku kazi, ashobora kubona umengo uri kurakina. Ariko none hejo yagwara washobora kuba wo murosa wa muti yawufata akabona arakize, noneho agashobora kuvuga ati kumbe wa muntu yari ku kazi. Iyo ni ngorane ya mbere dukunda guhura nayo nko mu gihe yaje atabimenyereye, afise ubwo busumbufu wo busumbuwa ashobora kuba yo busumbuwa. No kuvuga ngo arashobora kuza kuba kwaza ibibazo bitandukanye, se imiti kwidandaza abarozi namwe murabarozi, ese imiti ni ibintu mugenda mukiyahira mu ishamba nta kamaro bimaze, ukareba ukuntu uwo mwishura mugabo kubera ko ubuzi icyo uri ko n'icyuri uramuhendahenda buke mugatima mugahuza. Iyi ngorane dukunda guhura nayo ni ingorane y'ubukene dufise ino iwacu. Turafise ubukene nko mu gihe dushobora kuba two kwiyumvira ati tuyihingure, kwishiramo bayihingure bayidushikirize birabagora kubera ko uca usanga udukoresha tumwe tutaboneka. Iyi ni ngorane dukunda guhura nayo mu gihe turiko turaja kuyirondera. Hariho igihe ushobora kugenda kuyirondera atade place mufise ugasanga bikora tugaho ko turacari batoya turatera imbere kubera ko nakubwiye ko turiko turagenda tumenyereza buke ntibaramenyera, ariko bariko baragenda bamenyera. Ingorane duhura nazo ngaha muri akazi ni nyinshi, ariko buke nibwo rugendo bigenda biriko biraza buke ndabona ko bizota bigoroha bigahera. Umwe mu bafashijwe n'iyo miti twahasanze yashinze intahe ko mu by'ukuri iyo miti yamuvuye indwara yari imubangamiye. Yego cyane,
uyu Abubakare twamenyanye mfise ikibazo c'ingwara nari ngwaye, hariho umuti nashoboye gukoresha kandi umuti warangiriye akamaro, icyo gituma ubona n'ubu usanze ngaha. Umuti nashoboye gukoresha wa esitoma yari imereye nabi, ariko kuva icyo gihe maze kuwukoresha esitoma narumvise ko ihetse, kandi kugeza kuri uwo munota tuvugana nta kibazo cya esitoma afise. Abubakar yarangije asaba leta ko yobandanya ishigikira ico gisata mu gushigikira abavuzi bato bato no kugabanya amakori batozwa kugira ngo bashobore kubandanya batera imbere. Ico nosaba rero leta nuko yozoreba nkuko imeze ikatworohereza amakori kugira ngo natwe tubone uburyo dushobora korohereza abenegihugu, kuko urebye ikori utuvuga n'urebye amakori dushobora kuriha nkuko turiha muri meriere, uca usanga amafaranga ariko araba menshi bivanye n'uko ataburyo twabwaronka atatu twari bwaronke, ugaca usanga biriko biratuma wa muti umera nk'umuduga kabeyi ku buryo umuntu yari awukeneye ari atishoboye yicaye mu muhanda. Ingingo yuko ibitungwa vyokororerwa mu mazu, JCTV yaragendeye intara ya Gitega muri komine Mutaho, iragendera n'intara ya Karusi muri komine Gihogazi mu ntumbero yo kuganira n'abene gihugu kugira birabire uwo mugambi aho ugeze mu kuja mu ngiro. Ni inkuru twatohorejwe na Claudia Mugisha yimenyereza hano kuri JCTV. Inyuma yaho leta ifatiye ingingo yo kororera ibitungwa mu nzu, JCTV yaragendeye intara ya Gitega komine Mutaho umutumba Nyangungu n'intara ya Karusi komine Gihogazi. Abene gihugu twashoboye kuyaga baratubwira ingene bariko bashira mu ngiro uyo mugambi. Tutihenze uwo mugambi umaze igihe kinini ya cyane, rero n'imyaka bari baduhaye yo kwiyongera imyaka 3 yo gutera ubwatsi, baradusiguriye akamaro ko gutungira inka mu nzu. No munsi hariho umwanya dufise baduhaye tuzogeza ko megana itariki 4 zo kwicumi dushobora kuzokugarana inka burundu canke ibitungwa byose mbere guhera ku nka, impene, ingurube, inkoko tukabishira mu nzu tukavyororera mu nzu. Turarindiriye rero uwo mwanya ushobore kugera kubera bamaze kubidusigurira n'akamaro bamaze kutubwira akamaro bimaze, hanyuma tuje tubikora nk'uko leta ivyipfutse. Nkabeshi dufise benshi bororera mu nzu, kiretse bamwe usanga biyorohereza nk'abafise udutungwa ngaho hose mu micungararo benshi bororera mu nzu. Kujya mugambi leta yashize vrema yarikwe kubandanya ibitungwa nabitunze mugabo tubandanije tubirekura, nabonye ko vyonona gose kujanye n'ibitungwa. Uwo mugambi leta yafashe vrema ubandanya naje naho ndabitunze mugabo gusa iki janye n'ivyo by'ibitungwa bazorabe bafashe ingingo, bazorabe bafata ingingo byose ntagire igitungwa kizosubira kwiyerereza, kuko usanga twese dufise ibitungwa hakabagira abaguma babirekura, usanga hari ibintu biba biriko birononekara. Akarusho birimo akambere ifumbire iragwira, umwavu uragwira, akandi karusho imirima ahantu ba wayiteye ntiyononekara, ntibayonesha, imanza zigabanuka mu bintu by'indimiro. Abandi batubwiye ko ari ingingo itoroshe gushira mu ngiro kubera mikoro make nko kubura aho batera ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa mu nzu, ariko bakavuga ko atakundi bari bugire ari ukuyubahiriza. Izokoroha nyene kuko urumva nta byari gukunda ko tuharira, twabyakiriye ko tuvyumvise. Icyo umuntu yosaba kiragoye, none ko twari gusaba yuko tuguma dutembereza ku misozi mugorumva bidakunda. Si byinshi cyane no bivuga yuko hari ingorane nyinshi dukunda guhura, muganga ngorane dukunda guhura urabona uko babivuze mu mutware wacu kubijanye n'ivyatsi ceshi baravyiba. Iyo nkubo dutewe we wahevye nk'agatongo kiwawe gatera utwo twatsi tw'inka kw'ivyo bitunga, ingorane dukunda guhura yavyo nk'ubu bagira bavyugarana ubwatsi bagira kubangamira kugira babwibe gose. Nuco haba nuko hafatwa ingingo, hafashwe ingingo, umuntu afashwe leta ikamenya ati umuntu ko wivye ubwatsi bakadushiraho igiciro nyene gifadika, kuko we wahevye itongo giwawe ugatera ubwatsi wahevye itongo kubera urumva ukeneye gutunga igitungwa kugira irakamara umuryango wawe
n'abana bawe bwa ntuba wabiteye kugira akamaro uwo musuma waje kukwiba ubwatsi. Umutekano ni wose muri komine Mutaho y'intara ya Gitega. Abenegihugu baganiriye na JCTV baratubwira uko umutekano wifashe muri iyo komine yabo, ariko baranatumenyesha ko kubera ko imvura y'impeshi yaguye nabi umwimbu utagenze neza bigatuma indya ibifungurwa bimwe bimwe bitaboneka. Niyo ni nkuru twatohorejwe na Mugisha Claudia. Abenegihugu bo muri komine Mutaho intara ya Gitega bayaze n'imbonesha kure JCTV baremera ko umutekano muri rusangi ukwiye naho hatabura utugorane tumwe hagati y'ababanyi. Abo benegihugu bavuga ko bugarijwe n'inzara bitewe nuko umwimbu utagenze neza mu biterwa nk'umuceri, ibiharage, ibigori n'ibindi kubera ko imvura yaguye nabi mwirima ry'impeshi. Muri rusangi umutekano wifashe neza. Kirece mu mibano ntihabura agahara, ivyo navyo twabitunganya mu miryango. Bisanzwe umwimbu duhabwa n'ikirere. Iyo ikirere cagenze neza haba kurimwa vyose n'agacimbiri gakunda indimo. Mugabo y'ikirere kigenze nabi turashobora kubura umwimbu kandi twarimye. Iyo twaronse imvura nziza ni kuri turimbura. Mu gihe turose imvura mbi ntihabi akabamo ikizuba canke imvura mbi iza mu gihusi turabura umwimbu. Usanga umuceri wagenze nabi, umwimbu w'umuceri wagenze nabi arase bose ari ivyo wibonera no ngahantu nta miceri yabonetse ko ku munsi w'isoko wose, ariko bamwe twarose nta muceri yabonetse. Mu makungu Sofoni hica Burundi aratubwira ivy'ubwicanyi bukabije bwaraye bubaye ku bitaro byo muri Syria n'umwihevyi muri Somalia yaraye yiturikije agahitana inganda. Sofoni hica Burundi kandi aratubwira ibijanye n'umupira w'amaguru ico bita Coupe d'Europe. Mu gihugu ca Syria imishamirano irakomeje hagati y'igihugu ca Turkiya n'abagwanyi b'abakirde basanzwe bafatanije n'ubutegetsi bwa Syria. Amabombe menshi akaba yaratewe mu gisagara ca Afrin, ibitaro Al-Shifade bikaba vyarakozwe ko cyane n'ivyo bitero. Icumba bakiriramwo indembe kikaba cyarononekaye, hasi naho huzuye ibirabagu vy'amaraso. Nta kintu na kime kikorewa kuri ibi bitaro, abagize amahigwe bakarusimba baciye bimurirwa ku bindi bitaro byo muri aka karere. Abantu bashika 18 barahasize ubuzima, muri bo hakaba harimwo abaganga. Mu gihe umuforomakazi w'umunyasiriya afise ubwene gihugu bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko asaba ko bamatohoza, igihugu cya Turkiya n'abayobozi bako karere bo bamaze kudoma urutoke ku bakoze ibi bitero. Nta bandi babikoze atari abagwanyi b'abakurde, kandi subwa mbere bakora ibi bitero muri iki gisagara ca Afrin. Kurundi ruhande abagwanyi b'abakirde bamaze gusohora itangazo babikishije mu gisirikare c'ingabo zigwanira igihugu ca Syria, aho biyamirije ko iki gitero atari bo bagikoze. Iki gitero cagirizwa abagwanyi b'abakirde gishobora gutuma igihugu ca Turkiya gisaba ibihugu bifasha aba bagwanyi na cyane cyane igihugu cy'Ubufransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika imfashanyo vyatanga. Gutera Afrin nico kimwe no gutera igihugu ca Turkiya, iyi nayo ikabihurikiye mu ishirahamwe igihugu vya Buraya. Mu gihugu cya Somalia mu gisagara ca Mogadisho umwihevyi yariturikirije ko igisasu maze ahitana ubuzima bw'abantu bagera kuri 15 imbere y'ahakorerwa imyimenyerezo y'abasirikare bashasha. Amakuru atangwa n'ikigo ntangazamakuru c'Abafaransa AFP avuga ko uyu mwihevyi yaje yambaye umwambaro wa gisirikare maze atonda mu basirikare bashasha bari batonze imbere y'ikambi y'igisirikare. Muri iki gitero abimenyereza 15 bakaba aribo bahasize ubuzima. Iki gitigiri c'abishwe kikaba ari kininiya cyane mu gisagara ca Mogadisho, hakaba hari haheze umwaka n'igice atabitero nk'ibi bihabera. Ibitero nk'ibi bikaba bikorwa n'intagondwa za El Shabab. Izi ntagondwa zikaba zigize ishami rya Al-Qaeda, zikaba zisanzwe zigwanya leta ya Somalia. Kenshi bakaba bagaba ibitero ku ngabo zicungera umutekano mu gutega amabombe mu miduga canke mu gutera amakambi ya gisirikare.
mu bijyanye n'umupira w'amaguru duhereye ku mugabane wa Amerika y'Epfo muri za nkino z'igikombe Copa America umugwi Colombia watsinze igitsindo kimwe umugwi wa Equateur, Argentina nayo inganya igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi wa Chile. Muri uru rukino umukinyi Messi yatsinze igitsindo hakiri kare ku munota wa 33 ariko uwitwa Eduardo Vargas aza kukigombora ku munota wa 57 urukino rurangira uko. Ku mugabane w'i Burayi nta kindi kiri kuvugwa uretse inkino z'igikombe ca Euro 2021. Ku mugabane w'i Burayi nta kindi kiri kuvugwa uretse inkino z'igikombe ca Burayi ico bise Euro 2021 mu nkino zabaye ku munsi w'ejo hahise. Igihugu ca Ecosse catsinzwe ibitsindo 2-0 n'igihugu ca Republika ya Czech. Igihugu ca Espagne naco kikaba cyaritangaje benshi mu kunganya ubusa ku bundi n'igihugu c'Ubusuwede. Abasore ba Luis Enrique bakaba barananiwe gutahukana amanota 3. Inyuma yaho uyu mumenyereza asohoreye urutonde rw'abakinyi azokwifashisha muri gikombe ca Buraya, abakunzi b'umupira w'amaguru hirya no hino bakaba atamahirwe bahaye igihugu ca Espagne, na cyane cyane ko abakinyi bakomakomeye batahamagawe. Uno musi igihe cy'isaha 3 z'ijoro niho igihugu cy'Ubufransa kiza gutana mu mitwe n'igihugu cy'Ubudagi muri za nkino zo guhiganirwa igikombe ca Euro 2021. Urukino rukaza kubera ku kibuga Allianz Arena kiri mu muji wa Munich mu gihugu cy'Ubudagi. Igihugu cy'Ubufransa kikaba kiza kwifashisha abasatirizi baco nka Benzema, Griezmann na Mbappe, Ngolo Kante, Paul Pogba na Adrien Rabiot bagakina hagati. Ku rundi ruhande n'umugwi w'Ubudagi uza kwifashisha abasatirizi badasanzwe nka Kai Havertz, Serge Gnabry hamwe na Thomas Muller. Iyi match mugashobora kuza kuyikurikirana kuri BeIN Sports kuri chaîne ya mbere. Turabashimiye inshuti bagenzi mwashoboye kudukurikirana muri ano makuru, naho ubutaha ku munsi w'ejo amasaha nk'aya.